Oya naje ndababwira. Gura wikibanga wa mukobwa we. None mani we niba ko sigaye wadikira hanze. Gusimbuka. Ni munavyibushe. Ni munavyibushe. Nubwiye nawe. Ndiko ndagiye. Ni mwugara ngaho. Oya hari cyo bokwiba ngaho. Uracankunda be. Ivyo by'urukundo sivyo byanzanye jeyo. Sivyo byanzanye. Ubushize wambabuye urukofi. Nubu nkubise n'urundi. Hama ngo ndi papa w'umwana. Abagabo twaragowe vraiment. Kora ari cyo wumva ushaka. Ndiri wari bakukizoba cyose. Ibintu nibihikwere. Wihangana. Sindatahura impamvu nahaye umwanya wo muhungu. Sindabitahura. Every story matters. Guys, akunzi ba STV, j'espère que mumeze neza, mumeze bon, je meze fresh kandi sana. So, ndi kumwe na Rahabu. Rahabu yatwaye inda. Inyatewe inda na bukuru. Bukuru mwarabonye kuri byakurikiranye hari umuntu yabahaye genre akazu. Usakaza inzu yo kuba barabamwo. Rero Rahabu n'umusiyantonde yambwira ko genre afise amukeneye bukuru. Aussi kujya kuntu kuri telefone batanahuzi iki yacambwira nze kuza ndamuzane aho babasigaye baba kugira bashobore kuvugana ivyo akeneye. Kandi manje ndamuramutse ndaza mumukumbuye. Rahabu sawa? Nipo? Meze neza? Ndashima. Amakuru y'imisi? Nameza. Siba gusa. Izuba twese nuko nyene riratwishe kabisa. Mbega ushikana no muhiro nyine navyo baramenya. Oya naje ndababwira. Gura wikibanga wa mukobwa we. Nyimba yo kujya ari ryo kuja mu kuzimu ryo babika nkuko nyene umuntu biragoye kuvuga. Abika Biragoye kuvuga. Biragoye kuvuga kubera. Nana none bitangurira ntaho ndabona. Ariko urazi tuko fendo bazobimenya. Bazobimenya ariko bazobimenya turotari. Turotari nk'ubuhoho mbega inda igeze mu mezi angahe? Mu mezi ane. Ane. Umwana wawe nyimba zovuka afise inosu nirobo inda kwidakura none. Inde mukobwa ushaka ifa kubona kubwo nyene. Wowe naziziye utanga nagiye muri mbabita muri foto muri ecography. Oya sindagenda nje kumurondera aho nyene amafaranga. Agwa amafaranga ya ecography. None urazi ko akora Mwiyarara. Amafaranga urazi ko yafise? None mani kuva kiragiye bakiri Mwiyarara no. Yabasigaye aba ngaho nyene twanashise ahubwo tugende. Anashizwe. Ariko arabora. Kandi yoromuzi. Yasindamuzi. Ntazi. Sindamuzi. Baravugana na ntuzenye na bukuru. Baravugana aho ruzi. Oya. Nuze we. Barnaba kwishi. Muzikura kwishi. Merci. Sawa. Sawa. Namwe mameze neza. Hama mwamurondera abantu. Turondera mwebwe nyene. Karibu. Mbuje kumugomuje utembera. Oya nyine ndakunda burakara tugira nyine nubona ko imvura yanyagiye. Nashaka kuba ndatembera gatuwe nzunguruka. None mani we niba ko sigaye wadikira hanze. Gusimbuka. Ni munavyibushe. Ni munavyibushe. Ni oyasha maybe ni wawe kubera bukuru ntagisusinga no koce so yapise. Iyo boka? Boka none yari kibaye. Oya mugabo nyimba yo y'Amerika nuko. Arakiyoda kumutayira kayigabanya. None arondera bukuru rero uyo mukobwa. Nawuziho umukobwa. Sana kuri tewe no kure. Nijambe mubonye? Njambe ndamubonye prema. Cyangwa uri tukari demu tukuzanira ndakuzaniye. Yo garamano yishobora gawe. Oya no kure. Gusaba kuri yarasohotse. Sinzakubitiye. Kuko nanje burya narengiranye nde kuraba umutamara aho yanyemereye akazi kejo. Ugomba ugendere we. Nagiye kuraba uyo mu boss kugira ejo ndabe ko noronka akazi kunshikiye. Roje ko aruriye umuceri. Ne tugende nubwiye nawe. Ndiko ndagiye. Ni mwugara ngaho. Hari cyo bokwiba ngaho. Bosi. Ko atagase ntuze we. Meze neza. Ega ntabara ritabera imbwa. Amajena ari nyibye kuri wa muntu. Yanyemerera akazi kejo.
Rega bashitse sabi wiwe urakumurenganya. Nabanje. Umva ntawuzi. Murakome. Karibu. Okay. Ukurunguru byamambonye. Tuzoba dusubira. Amaje ngifite kuri wa boss yanyimira akazi keje. Kutari wahaye niba bashize no. Kutari wahaye niba bashize. Gashaba bitse basigarana nande. Kandi najambwiye ko nginza kugenda amasasa kumikanda nako masagi. Utambaje iyo ntebe wari uyifise. Ene. Uracyari umwana mu mutwe. Utere wamenye gute ahantu mba. Banzanya bama address. Ni byiza. Duha amakuru rero y'ibikuza. Nje kurondera amafaranga nje kuri ecography. Turashaka kamera muri ecography. Shaka amafaranga muri 70. ni 15,000 ya ecography na na exam bazonkorera kugira menye ko mwana atangwa arafise Abo 15,000 ya ecography gucushira ko 73,000 ya exam bambariye nzokoresha. Donc abaye 88,000. Nk'ibyo ntabwo mva kari ubusuma. Ubusuma? Ubusuma gute? Ako ntabwo mva kari ubusuma ibyo bintu kwe. None gashamwe ne wacu waramwuriye je byo sinovuga ko ari ubusuma ko wamwuriye umubona. Oya ntabwo namuriye bukube burira impene nimba ko araryohe kijya gihe ko aramuriye. Bihakana namuriye bagiki. Uyu mukobwa ashobora kuba ari karangerageza jindaje kwanyu nta ndafise no gushaka kunyiba gusa barantesha umutwe ahubwo navugisha ndondera ko nyene ndavyumve mukaguma avuga ngo afise amada ageze ntashaka kunsesaguza abona n'ubuzima bwanje nibereye oya Je basi nzokongeza 30,000 ni bampemba. Nzoba 30,000 nzokongereza kuko ivyagushika nandi byo bashikira. Voilà ubwo rero uri kuraza wumvise abandi bana uyu none wewe umwana mukobwa mugenza we yemeye kudufasha 30,000 kugira twifashe ibyo wowe ufata amafaranga yose uyashiramwe ibiziriko mu mutwe banzura y'ibirato wambaye bidaya ngahe raba ipantaro wambaye idaya ngahe ishati wambaye idaya ngahe isaha yonyene wambaye idaya ngahe cushira k'ivyo biziriko wari wabuzemo ivyo bihumbi jana bibura wari kugenda gukoresha ibyo byose utiri uranyereka nabi mu bantu gusa Cende umunyeshure sivyo ibi ndabihabwa n'abavyeyi barazi ko ndi ku ishuri bategezwa kungira neza simpaka baca bafasha umwana wawe ari mu nda ibi ntegezwa kubikorerwa na mama none amafaranga mpaye genda wigire neza genda ugure impuzu genda ugure cende ndashira ku mwana wawe ukagura irya makiya none ntibibaho hamukarabuga cyo dukiya ku ruhande kugira ubashe kumfasha dukiya twabikoze mu rukundo none ubu hariho ugwanko ruhari bisi sivyo byanzanye ko hari ugwanko atagwankora sivyo byanzanye uracankunda be ivyo vy'urukundo sivyo byanzanye jewe sivyo byanzanye oya ndasubiye ndakubagije urashaka amafaranga yo gutwara muri ecography kugira ubone ko umwana ameze neza none nakubagije kwanza imbere yuko ivyo byose tubishikako uracankunda uno nakubwiye ati ivyo sivyo byanzanye usuye kumera umutwe ndibaza ubwo rero kwabuze ko atavye urukundo bikihari ukabota kinkunda n'amave kwigurana ndaje mbere nagenda biheza oya none kuki yumfata Rukagira ibintu vy'imitwe ngaho. None nunkunda unshaka hiki reka rero ngende. Ndagukunda fasha umwana wari mu ndagusa. Okay kuva rero atavye urukundo biri ngo je mbere ndigiriye. Igihe cyose wewe ugumushaka ko ibintu vyanje nawe biva mu induru sivyo? Igihe cyose nta maro wegera ndonderera. Ndikunda gusaba ibintu vy'umwana uzumbya ngo ndacagukunda. Nimusoma hera yatangiye. Cha agiye mwe n'ibintu by'ingwano. Uyu mukobwa ahagwa no namara gatwe kanje urondera. Ubushize wambaye uyu rukofi. Nubu nkubise n'urundi. Hama ngo ndi papa w'umwana. Abagabo twaragowe vraiment. Namahoro ndonderera cyangwa nibi wamushakira. Igihe cyose tudashwanye. Ntabwo umuntu muzima wewe. Yani kugeza no musige bona kumenga agenda ingoma y'abaporoso ndigize kangaho nkubita defo ubushize waramo mu ikofi ndagenda rinomira kandi nobo urongeye kubisubira yani muri make wewe urabikora ukibaza ko genda ikigugo atabwenge ngira daye nta nagaciruma kigaragara yuko nta nubwo ushobora kuba ndi papa w'umwana kuko ndi papa w'umwana ntabwo ushobora kungira ibintu nk'ivyo muri make warabone ko buri kintu cyose cyoherera mu ntambara kora ari cyo umva ushaka ndiri wari wakukizoba cyose
ibintu n'ibihikwere wihangana miri sindatahura impamvu nahaye umwanya uwo muhungu sindabitahura ariko ndicuza cyatumye menyana n'uyo muhungu n'ukuri ntakundi urihangana ahubwo gice mubona tugende sivyo nako bugorovye fasi ya watu turadutahe abakunzi ba STV mwakoze kudukwirikirana so byabo jenzo munda bikwirikirana ndabyoherera ndabakunda cyane Every story matters.